nk'ahantu utuntu nkora ahantu niyicariye ntekanye nkajya ndonkamwo akarasiyo nkaronkamo n'amahera yo gupanga inzu nibaza ko ubuzima bwobandanya nkava mw'ibaraba. Ibihangane mama uba wumva abana uzobamanukana mukaza kubana ngaha bikakorohera gukora? Nko mu gihe ntaba narose nk'amahera yo gupanga inzu yagutse narose ubufasha nyine bw'amabufasha abo bana noce ndabakura hariya bakaza narose agatahe wenda nabo nkabaha utwo bakora nanjye nkicara ahantu nyene ndumva ko ubuzima bwagenda neza nkava mw'ibarabara. Hello everyone, reka ndabaramutse nongere ndabakire kuri Wagos TV. Mwebwe mwese muriko muradukurikirana, reka tushimire wewe wafyonze subscribe, reka nshimire wowe ufata akanyo gakurikirana ibiganiro byacu kuri Wagos TV. So uyu munsi rero twagendeye umudamu afise ubumuga bw'amaguru, aramugaye amaguru, niwe tugiye kuyaga, muraza kubibona. Tugiye kuyaga ku buzima bwiwe nkuko bisanzwe. Wagos TV twiyemeje kuza turashika kuri ba bantu bamugaye, ba bantu bafise ingwara zigiye zitandukanye, ba bantu bafise ibibazo bigiye bitandukanye, nibo Wagos TV dushiga ko tukayaga tukaremesha nkuko twabyiyemeje. Tusabe rero wowe uriko uradukurikirana, inkunga tugusaba nuko ufyonda subscribe ukasharinga zino video zacu ndetse ugatanga n'icyifuzo cyawe muri commentaire. Wibuke no kudukurikirana ku mbuga zose za Facebook, za Instagram, za Twitter, za TikTok, zose tubako ni Wagos TV. Reka rero manze nakire uno mu mama atubwira amazina yiwe. Ndakuramukije. Amahoro. Umeze neza? Yego ndashimye. Okay, witwa gute? Je nitwa Kwizera Elizabeth. Kwizera Elizabeth. Yego. Aha niho muhira? Aha niho muhira, mugabo muhira ubusanzwe ni mu Cibitoki ca Rugombo. Mu Cibitoki ca Rugombo. Kuba ndaha nyine ndi mbumvo zo kurondera nyine ubuzima. Elizabeth mu buzima bwa misi yose akora iki? Wapi ntacyo mfise nkora nyine ndi uwo mw'ibarabara nyine ndasega kugira ngo bashe kubaho. Wamuronka iyo uri kwibarabara uri kurasega? Ndaronka nyine dukeya nyine, urazi ko Imana itashobora guheba uwabo, iby'Imana yanyandikiye nibyo ndonka nyine. Iyo warose neza uba warose nkangahe ku munsi? Nka 10. 10 mba narose. Aho ubaye watse indaro canke urapanze? Mbaye ndapanze. Uhaba wenyene? Gusa ndi kumwe n'umwana afasha. Umwana ufasha? Afasha mu bintu ntashoboye kwifasha. None birakorohera kuronka yo ushobora kwishura inzu no kuronka ayo ushobora gufungura buri munsi no gutunga uwo mwana? Ntago binyoroheye nyene, mugabo ndabifata uko nyene uko bije nuko ndabyakira. Ntago byoroshe kuronka inzu no kuronka irasiyo, kandi na ruguru hari abana afasha, umva birangora sana. Ruguru ufise abandi banufasha? Je usanzwe ufise abana 4. Ufise abana wibarutsa wavyaye abana 4? Yego. Nuwo mubana ngaha nuwo wavyaye? Oya, akaruwo navyaye. Abi wawe bari ruguru? None papa w'umwana nawe nta kintu agufasha? Papa w'abana nawe wapi nta kintu afasha, ahubwo aho kugira ngo akifashe acaza kunyiba n'utwo narifise dushobora gutunga umuryango, akaca dushira abandi bagore. Musanzwe mubana n'uwo mugabo wawe? Oya, yarantaye yaragiye, mugabo harahaba umwanya aza akambesha ngo aravanye n'uwo mugore wiwe, nkaca ndamwakira agasubira mu nzu. Bimaze kugenda ukorera agaca anyiba, agaca yongera kujya gutora wa mugore kumutungisha utwi wanje twatunze umuryango, akaca rero agenda, abana nkabasigarana jenyene. Uwo mupapa bamuca ibitoke umugabo wawe? Ego. Ashobora afise uwundi mugore babana? Mwana wewe w'imfura afise imyaka ingahe? 14. Ari kwishuri? Wapi nivyakunze ko aba kwishuri, abahungu nibo bakuru ntago bize,
ntabwo bariko bariga kubera ise yagumye ankoroga biranka ko biga, higa abana b'abakobwa babiri. none se w'abo bana nta kintu na kimwe ashobora kuvuga ati reka mfashe abana baje ku ishuri? nta na kimwe, aho kugira ngo abafashe ahubwo afata n'utwo n'aba nararondeye agaca tutwara akadushira abandi bagore, agaca agenda ntiyibuke ko twanabyaranye abo bana. uwo wundi mugore babana arafise yaramuvyaye ko abandi bana bafitaniye umwana umwe. niwe babana rero ubu? Niwe babana. hari igihe bishika akaza neza akagenda kwivye, none we nk'ubu iyo agarutse uba wumva ufise umutima wo kumwakira akongera gusubira mu rugo? jewe kubera mba ndiko ndamupima ngo ndaye ko yahinduka, ndahanuza ababanyi nkabwira ati murabona uyu muntu ko yama yagiye ampemukiye aragarutse gusaba ikigongwe, none nkamwe nk'ababanyi mumpanuye iki, ndamubabarire canga ndamwankire? ngo yamubabarire kuko ari inzaza aca bugufi burya yahindutse. haca numva rero yuko bampanuye nkaca ndamwakira, umugabo hashize iminsi nkabona ko yari yaje kugira ngo anyibe, haca asanga yanyibye. nk'ubu niwe yari yandungitse ino tubivuganye ko nje kurondera udufaranga ko two kugenda bafasha mu muryango kugira ngo dukote nk'akarima ajya ajyana abana mu murima, ngo nasanze ari imvo yo kugira ngo yinjire anyibe. nari ntunze uduhene ahantu, maze kuza ino rero yaciye agenda aratugurisha aca gusubirana na wa mugore, kandi yari yaje avuga ko yamuhevye bavanye batazosubirana. n'ubu nyene turi mu manza, mbere arafunze. bari mugaye. tumanze tugaruke ku buzima bwawe bwite. turabona ko ufise ubumuga bw'amaguru, ese wavutse umeze uko cyangwa n'ibintu byaje umaze gukura? ntago navutse meze uku, n'ubukangwe. namugaye ndi umwana w'imyaka 5. wamugaye ufise imyaka 5? icyo gihe byagenze gute kugira ubone wamugaye? ni ingwara yagufashe? numvise ababyeyi bavuga ko ni nka kurya woba ujyanye umwana mu murima agaca asinzira ugaca umuryamika ku kivi, hama ngo narasinziriye barandyamika, ngo naciye mbyuka namugaye nyene naregeye nta rutege na rumwe fise. ca ngendera bwo mugara rero, ubwo kera nagendeshaga nyene ibirenge, amavi n'amaboko nagenda navura. icyo gihe ubwo ubukangwe bugufashe wagenda wavura ntiwashobora gutambuka, gusa ubu uragira kuri zibekiye ugahagarara ukagenda wifashishije ibekiye? nyorohera kugenda nitwaje izibekine, nazo nuko mbona zanampereyeko. nazo turaza kuzigaruka ko byagenze gutero kugira wongere basi no guhaguruka ubashe kongera gutambuka. warivuje barakuvujije? urumva ngo baciye banyirukankana kwa muganga bakajya bantera ibishinge, ngo kenshi ni nabyo byamugaje. mugabo kugira ngo ntambuke bagiye banyigisha guhaguruka ngendera ku biti, ndateba ndamenyera kugendera ku nkoni z'ibiti nyene, ndateba ndamenyera gutambuka nyene mpagaze ntavura. icyo gihe wari ufise imyaka 5? ntabwo icyo gihe baba baragusize mu ishuri kugira nawe utangure kwiga? oya, kubera iwacu hari mu misozi, kandi ibyo nta n'ibyari bibarimo, hari mu misozi, sinari gushobora gushika ku ishuri. uvuka mu muryango w'abana bangahe? jewe busanzwe ubu ngubu kuri uyu mwanya n'isa nta n'umwe fise, bose barapfuye, nta n'umwe fise. kandi ntago mvuka ino mu Burundi. uvuka he? mu Rwanda. uvuka mu Rwanda? umuryango wawe wose, abavyeyi bawe nabo muvukana ntabwo bakiriho bose? abavyeyi barapfuye. mu Rwanda niho hasigaye musaza wanje umwe wonyene, uwundi nawe ari no mu Nyabonyegere, mugabo ntanyibuka, ntazi ko tuvuka. icyo gihe abavyeyi bawe baba baritavye Imana, woba wari ufise imyaka ingahe? uyu mugabo nyene yari yarantwaye, nari fise umwana umwe wa mbere, mugabo umuvyeyi wanje umwe nta n'umwana wanje azi, yaciye apfa. bakunzi ba Wagosi TV, murabona twasuye uno muvyeyi afise umuryango w'abana 4, afise n'umugabo, nubwo
bitakunze ko ashobora kubana neza bivanye n'uko uwo mugabo wiwe yagiye mu bandi bagore ndetse akaza bikagiraho ashobora no kuza kumwiba utwo tunga abo bana biwe bari ruguru, nawe ari kurondera ino nta kazi afise, arasabiriza, arashobora kuronka cyangwa akabura, ndetse afise n'inzu apanze no mu gisagara cya Bujumbura. Urumva ko ari ibintu bigoye. So mama, iyo ruguru, iyo mu Cibitoki uba ufise y'umuryango, ufise y'inzu, hari inzu wowe ufiseyo cyangwa naho barapanze? Oya, ruguru kera nyikorera ino nyene i Bujumbura, nakoresheje kuziganya hama ndigurira akazu. Aho hantu ndi ni mu nzu y'icumba na saro, naho naguze nyene ibihumbi miliyoni n'amajana 200. Turi iwacu gusa, ni mu kibanza gusa, naho twimbiwe sintahahari. Ufise abahungu bangahe n'abakobwa bangahe? Abahungu ni 2 nibo bakuru, abakobwa nabo ni 2. Nk'iyo bishitse umugabo akagaruka mu rugo cyangwa se igihe mwari mubana n'umugabo, byagenda gute? Byaraborohera mu kuryama mu nzu y'icumba kimwe na saro? None gashati byaratworohera nyine, twabikora uko nyine. Noneho kuva ngura aho hantu nitwigeze tubana, yaciye nta kwanze, yaciye gira mu bandi, nitwakunze kuba turi kumwe. Utarahagura mwari mupanze? Twari dupanze. Umugabo wawe nta nzu yari bwaro? Ni umunyengozi, nta nzu yari afise, twaba iyo nyene dupanze. Watubwiye ko uvuka mu Rwanda, uri umunyarwandakazi. Byagenze gute kugira wisange mu Burundi cyangwa se kugira ugere no mu Burundi? Kubera yuko abarundi, ndi ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi, abarundi baremye isoko iwacu, hari nk'uko ko ngaha natwe dutuye ngaha. Urumva rero yambonye uko nyene, nisanze ndi wiwe, mbere nagiye ndi n'umwana ntazi n'ibyari byo, sinzi niko byagenze, abyisanze muko nyene. Kuva mu Rwanda uza mu Burundi wazanywe n'uwo mugabo wawe? Icyo gihe wari ufise imyaka ingahe? Mfise imyaka 15. Nibwo waciye uza ucurabana n'umugabo? Wabanye n'umugabo ufise imyaka 15? Yego. Kumenga wari ukiri muto, ntibyakugora? Byarangoye nyene, urumva sinzi kuntu byagenze, sinomenya ngo byagenze ukuntu abyisanze muko nyene. Waramukunda ariko? Sinamukunda kuko nitwakundanye, sinzi ukuntu yabigenje kugira ngo, sinzi uko nobivuga. Wiyumvira ko byagenze gute kugira none usange wajino ukabana n'umugabo mutari munakundanye? Sinzi, nibaza ati yaba ari nk'imico yaba yarakoresheje kugira ngo acuri ku mutima ngeze ngaha hose. Gusa umaze kuza, umaze kubona byabaye, wahavuye unamukundaho? Byarashise nyene ndamukunda, ariko nuko yabonye tumaze kubyarana abana bangana uko, kandi azi ko ari we yankuye aho narinda agashanta, kandi ari we nari, urumva ko ari we yari papa akaba mama, ampinduka. Urumva nicyo cyabaye ikibazo. Arageze aho wo kumva ko ushobora gusubira iwanyu mu Rwanda? Ego, nkisanga ndahantu ntazi, naravuze ati nkayo mba naricoboye mba ndamutorose nkisubirira muhira, ati none ahandi ni hehe? Birangora rero kubera twambuka uruzi, kandi urabona singenda, cyambisanga muko nyene, bimpera muko nyene, icyo cyiyumviro kimperamo, ntari bushobore kukifasha. Nk'ubu umugabo wawe bishitse agasaba ikigongwe, akagusaba ikigongwe, akakubwira ko yifuza ko mwakongera kubana, wumva wo mubabare? Kubera amaze kunkorera ibintu byinshi, byamaze kuntunuza, ntago bikunda kwanza ashaka dutandukane nawe. Mutandukane nawe? Nimwatandukana akagusaba ko muha abana, uzoba muha arera abo bana? Abarera bashobora, ntabwo nobamuha kuko nta nabashoboye kurera. None wewe bizokorohera kugumureza abana bane bose? Kubera Imana nabareze kuva batarambara impuzu butura kugeza ubu, bageze ubu rero yabareze kuva kibakiri impinja, nizobarira kugera aho bazogera.
None nizofasha. nk'ubu mutari kumwe uba wumva ko bamerewe neza? Yebo tutari kumwe nguma ndabumviriza ukuntu bameze, icyangombwa nuko baba bafise utuntu bafungura bingora iyo bambwiye ati mawe turashonje, uca numva ikibazo. Mugabo mu gihe bafise utwo bafungura bashoboye kwihereza nta kibazo. Cyane cyane abana ari bonyene, aba mu nzu ya bonyene ari abana. Watubwiye umukuru kumenya afise imyaka 14. Umva abo bana bacari batonya, kuba bari mu nzu ya bonyene umenga biba bigoye cyane. N'ikintu cyoza kubatera mu nzu sinumva ko umenga cyo basiga ari ikintu kibarondera. Uratuza neza ukumva utuje, cyangwa wamugenda kubasura kenshi? Namagenda kubasura burya n'ubundi nari naje hirya y'ejo, kandi ejo naho nzosubirayo. Ntibyoroshe mugabo kubera uwo mugabo ndamuzi, yaba ari umuntu batunga nabamuha, mugabo umuntu bimunaniye kubatunga twari kumwe, none yo batunga gute mu gihe twaba twatandukanye? N'ubundi abana baca bajya mwibarabara. Niki wosaba nk'abantu bariko baradukurikirana muri no mwanya? Je nk'ikintu nosaba mu bantu bariko baratwumviriza muri no mwanya, nuko saba ubufasha nyene bwo mu buzima bwa misi yose kuko bungora. Nta gihe wiyumvise ko uja kwiga nk'imyuga ugatangura gukora nk'umwuga, uwo nawe ugatangura kwiteza imbere cyangwa ukaronda nk'umutaho ugatangura gukora? Ibyo ndavyumvira kenshi cyane, kuko iyo ngiye mwibarabara nkabona umenga birangoye. Hari igihe niganye nkavuga ati none kamana ubu buzima nzobuvamo, nzoguma sabiriza kugeza ryari? Imana wampa umutaha ahantu nicara nanjye nkaba nk'abana. Uko naho ndabikora sindabikora mbishimiye, nukubura ukongera nyene kubura ubufasha. Uba wumva nk'umuntu ariko aradukurikirana yo kumva ko yo gufasha, wumva yo gufasha iki? Nk'uwofasha nk'umutahe, kugira ngo ndondere nk'ahantu utuntu nkora ahantu niyicariye ntekanye, nkajya ndonkamwo akarasiyo, nkaronkamo n'amahera yo gupanga inzu. Nibaza ko ubuzima bwobandanya nkava mw'ibaraba. Bihangane mama. Uba wumva abana uzobamanukana mukaza kubana ngaha bikakorohera gukora? Nko mu gihe naba narose nk'amahera yo gupanga inzu yagutse, narose ubufasha nyene bw'amabufasha, abo bana noce ndabakura hariya bakaza, narose agatahe wenda nabo nkabaha utwo bakora, nanjye nkicara ahantu nyene ndumva ko ubuzima bwagenda neza nkava mw'ibarabara. Nk'umuntu yifuza kugufasha yo gutora gute? Kuri telefone. Babwira abakunzi bacu bariko badukurikirana nimero yawe ya telefone. 68 57 11 666. Amazina ari kuri rimikashi ni Kwizera Elizabeth. Kwizera Elizabeth. Bakunzi ba Wagos TV, murabona twasubiye no mu mama afise ibibazo bitandukanye kandi arakeneye ubufasha bikwiriye. Atunze umuryango w'abana bane, ari umudamu. Umugabo we nta kintu amufasha usibye ko rimwe na rimwe ashobora no kuza kumwiba. Ukaba ufise umutima wo gufasha, ukawumva wafasha no muvyeyi, washobora kumuhamagara kuri iyo nimero ya telefone ahejeje kutubwira, ukamushikiriza ubwo bufasha cyangwa ukamwandikira no kuri mikasha amazina yiwe wawe uyumvise ko ari Elizabeth. Reka dushimire wewe wafasha kanyu kadukurikirana. Tukwibutse kugenda ufyonze subscribe mu gihe utayifyonze. Nimba warayifyonze wibuke gufyonda like ariyo j'aime. Wabikoze utange na commentaire. Ufise ikibazo cyangwa ikindi wifuza guterera, urashobora kutwandikira ku mbuga zacu za Facebook, Facebook, Instagram na Twitter cyangwa TikTok. Hose tubako ni Wagos TV. Reka tugushimire wewe wese wafasha kanyu kadukurikirana.